Fani niwe yazanye Rayvanny yamuzanye afise mahera ngahe yo kumuzana none se yarabaga menya kuzana kuzana n'ujya mu businessman yishiriyemo amafaranga arazana uwo muntu n'abantu benshi bagira ama business nitubabone kumuzana no kuba mu komisionere biratandukanye uyo mukuru wacu hajya Fani yaguma mucora pisikeri hama pisikeri avuga ati none wowe kuguma uncora reka basi ndagushire muri organisation yo conseil ngira negure hiyo kubera wewe uzinanye n'abantu bamwe ndashobora kugira nti urashaka kumfasha uka contacta restar ibintu nk'ivyo uri kuravyo dafofo wewe okay baragira bagapanga amanama none bagira amanama kuri societe nire baheza amanama bariko baratukana siho nkorera meme nifana zarabananira kugura bien none je sinago sinkorera societe nire singenda mu gatondo nkataha mwijo n'ahantu yateguye wenyene ngo bashikire mu Kigobe inde yateguye PCK yonyene ugumuvuga n'ahantu yateguye ko bashikira barahanse Rayvanny yarashitse arahanga barati ko bashikira he mu Kigobe quelque part hirya y'iwacu Rayvanny aranga inzu bucafu uri muri organisation ntugize n'inzu y'ugo rugo y'inzu mwafashe nawe nyene even na PCK naza amahera iyo nzu yarafashwe nagira nshimire Saido ntibazonkiza niwe muntu yarishe hotel yawe Marsepeto na Juma Rokore na petit mani wakuache ujya yavyaranye na mushika wa Diamond en fait niwe yaciye telefona Saido baba mambo kaka kuwe na bagenzi uko mzima ndio wana tuna shida huku Burundi kwenu kuna nini tumekosa fasi ya kufikia tumekutana nafasi wametuandalia Yesu PCK yarabimenya peut-être ngira barabimenye je navyo nzishaka kuvyinjira mwaje ndiko ndakubwira amakuru fisi kuravyumva igihe ujya mu DJ wa Diamond aza yaje mwinjiro go performinga zananye nande na DJ Fani mugabo nagira ndakubwire ubu kuri iyo hoturu ivyo bapfuye ntavyo nzi kama bari nani mugubi kakatara kama bakumugurana navyo nzi mugabo nagira ndakubwire yuko ubu tuvugana uwampaye amakuru yarambwiye yuko yaraje kumuramutsa baramwima ukuboko rero ivyo yabakoreye rero ivyo bindi yabakoreye ntavyo nzi mugabo warigeze ubona ifoto ariko mwana ujya mu DJ wa Diamond warigeze ubona video peut-être kubera adashatse kuyipostinga peut-être inde Fan mswahili 100% ha reka shaza mubwira yuko meme nitangazo ige PCK Entertainment yasohoye iya 2 jours concert ibaye wabonye ko atigeza mushimira nivyo reko ndasoma ngaha wazanye Rayvanny yavuga ati Amipro niwe yarajeje promotion kiri kuna Double J ngo bije bendera gihugu bijya bintu vraiment neri kiri ku wewe urazi ko turakunda je ndibuka n'igero twagoranye waramutelefone muri aya kiri ku akwita tantine twari bendera y'abandi ndahejeje Gusto nta visa yaronse ariko ahubwo iyo Gusto aronka visa Fernando nta akayibura kubera Gusto personality yiwitandukanye na Fernando batandukanye gute Gusto n'umwana mwiza Gusto araciye bugufi Gusto arubaha sauf que afise faiblesse y'igitsina ico ni mugu nibisanzwe n'umustar Isaac TV Ndabarabukiza kuzi Isaac TV mfa mukagera merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe like na share turabashimiye cyane kubana mwizera televiziyo yanyu Isaac TV no kugira televiziyo yanyu ya mbere muhira mu kibano aho muva hose aho muri hose no kutwizera ijana kwijana yuko ari televiziyo teza kuhaza exclusivité zitandukanye n'amakuru meza yizewe ku rugero rwiza cyane je nitwa Isaac Classic kuri MIC of course behind the camera ni Drizo yo Drizzy niyo kuri kamera uno musi rero turi tugiye kandi muri episode vya biganiro vyaje twanda tubazanira uko bukiyoko bwije biyago ni byinshi twadukene kuyaga byinshi by the way reka nabwira ikintu kimwe entertainment kuva mu kwezi kwa mbere mpaka mu kwezi kwa uno musi wa gatanu hamaze kuba mu bintu byinshi ku buryo like
tumva ko dukeneye kuyaga byinshi vraiment muri entertainment. So turi kumwe n'umu française, turi kumwe n'umu na Nelly Nuts Noma. Ivyo rero vya Nuts Noma yaravyanse, sinzi ko akibifise ntumbaze, ariko peut-être n'ibindi araza kubitubwira. Nelly Nuts rero duherukana kera gato, areze imisi gato, twasuye kandi guhura, yavyibushe nkuko mubona, asa neza, aratagase, aguma aja mu vyunguka, urumva yuko ni bien. Ndakunda umuntu yevoliwa, ndakunda umuntu akora utuntu tuguma ubona ko aguma hindagurika, ubuzima bwe buko burahindagurika, amera neza, nivyo vyiza cyane. Sindabaruhishe rero, reka ndamwakire Nelly Nuts. Nelly ndakora mukijene? Umeze neza? Cyane. Nelly wavyibushe? Nukuri. Itama ryaba itama. Amatama ndikibajo. Ayo marori wambaye rero niyanyishe. Afete na mazimisi ntaro nk'umwanya wo kugira shopping kandi amafilm urazi ko je nkunda amafilm manini ya mugabo ntakundi. Ninge mfise akayobe ashaka kubereye pe. Wabinirabuye. Wirabuye. Uca kurenze nga yandegeje ngaho muzunga cameo. Okay. Sawa. Nelly Nuts urafise umu stylist akwambika agupangira. Oscar? No kwambika? Yego. Wow, niyo mpamvu. Wabaye demoiselle kuntu wabaye umuntu nyene fonctionnaire. Yego, directrice tout terrain. Ya projet gitegera bandanya. Tumeze neza ari abavuze ngo nari ya mahera ariko reka abantu. Tumeze neza iracari chantier. Bon, abantu benshi babonye amafoto ya Keza baraduze Igitega baca baragenda kutugendera barafata amafoto iciza kirigura. Kandi ndanabashimira Keza.net ku mubanye neza. Tubanye neza cyane. Nituzobone wabahindutse. Oya vraiment je urumva ari business turumvikana kandi udekonye ndakubwira sinamana babariye Patrick sinamana mubwiye. Rero urumva baraposta amafoto bafashe abantu ngo ni mbe bavyita ikini nuruhongore rw'inka ko babonye obete abarundi turazina kujya kuntu babonye menga harugaye obete babonye hugaye ntibamenye ibigira bikorega indani ntibamenye yuko indani hariyo jardin iri kwiraduga babonye amafoto y'inyuma kubera baragiye basanga umuzamu ntaho hari kandi tina pas droit yo kwinjira atamuzamu ahari. Kuko urumva yuko turashaka kugufata. Rero urumva babona ivy'inyuma baca bibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Eske tembera gira des recherches genda mukoreshe Pinterest murabe decoration ibintu vya culture vy'akaranga. Ni nkuko wagenda ari gufata ibiziriko nkabiboha nkabizungurukisha hajya akrotire bakabona ibiziriko baca bavuga ati ngo karaba yarasaje. Ngaho yakoresheje bambu kandi bijya babona n'indani na metale bazobona na construction andire bazobona ni nkuko bashobora kuzosanga ibiro vyanje inzu y'ivyatsi. Ibiro vyanje inzu y'ivyatsi ivyo urumva nyene ushaka gukora karanga. Ngo rero kubera bata mu Burundi imitwe yacu iruzuye amazi yuzuye kwiyumvira yuko Brarudi yananiwe kubaha inzoga zo kunwa uriko uravyumva baca bagumana vya vyiyumviro vyabo ndariye ndahaze ndaje tuba bafise inda nini yazimeze gutyo. Utubostanye nitubira nyene Nelly tumeze neza Isaac twari mu kwezi kwa kane imvura yaguye neza twariko turukanga na jardin ndani ubu jardin ni sawa iriko irapusa amashugwe ariko arapusa biya bintu biri nyuma yandi nibandi bariko barafinance urekanye na Nelly Nuts gusa harabari muri kumwe mu kurafashanya entreprise yanje paeje n'abandi bantu batandukanye bo baba diaspora ashobora yashimye projet kazora gwa imifuko 10 imifuko 20 30 kuguterera canke gushira amazi guterera guterera sawa sawa felicitations by the way twibaza yuko mu uzovugura ryari twifuza ko mu ci vraiment twohugurura kuko ibintu bisigaye ni decoration z'inyuma kuri clôture umunsi babonye hajya hantu tuzakorera iki rero hazoba hari arabivuze reka kugumusubira reka tubisubiremwo ari umuntu usanga kijya garatakibonye oya nibiyamusha nagenda n'ikirondere
ni ukuza baradedembesha umuntu gusa badedembesha umuntu tuvuge nimugire no mu kirundi Neli nati tuzora tuza kumuraba igitego tuzobibonera rezo socio niho tuzobona tuzobipresenta by the way tuzobipresenta tuzobibona kuri rezo socio babone kujya babona amafoto bakagenda bakavuga amakomantere bashaka urashaka kuvuga komantere jewe imbabaza 2024 wari kuki ni konte ikorotse kwa mafaranga chiffre d'affaires igumari ijyanye n'ugende ngaho Neli gusa usigaye usangana sana Neli nk'umuntu like umenga ariko amutegura na mariage irurongo iyo mwakara horeo yego muvyo tuzokwishiza umwaka na mariage rimwe mariage kurongogwa bagende baroge naorewa Amanje basize baramaze kurogane yashatse kubabwira bagende baroge bande bakuroga abonye ariko nafise umwanya na mariage yawe ngo postinze n'indango bacawe ngo ni bibi ngo ugizera ngo bishaka kugira mariage ngo kubita surprise tusibiseme ari baza kwandika ngo era mariage wogira nagira ndabatuke tuzobe mazotegwa itekane iri mu kuza kuraba mariage cyangwa izobera iburaya urafise amahera yo kuzoriha ihendege yona rero tour muri Europe ivyo nibindi nari n'amadolari 2000 bitwara wibaza ewe Nelisha nawe rero mzungu kandi ndi serie yego ngira ndongo n'umuzungu bigeze kure bon bigeze kure tutogukira mana isi nico none bisanzwe kare ko nimwahora munkira sokana n'umuzungu kandi umugabo wanje akina golf warahinduye wundi warahinduye uko biri kose wagira kurongore si ujya nyene oya ufite ikintu mundira abazungu umuzungu arakubwiza ukuri arakubwira ko ndagukeneye yuko abona yuko mutari ko murahuza ku bintu bimwe bimwe arakubwira ati ndabona turashobora gustopa okay agusavye mu stope canke wowe ukavuga uti uyu ndabona yuko nawe turiko turashika ucuvuga uti okay turashobora gustopa ngaha hama tugirene kila muntu abandanye turabagenzi dusapotinga umva rero nibaza yuko ni wakubise mu muji ndona kuweka mjini ni watumye ubaho neza muzungu amafaranga nasinkora nakazi mfise ukora ikine nkora iki nashira hamwe mfise nige shira hamwe ivyawe nibiratangura gukora uracha investisi reka nuratangura gukora reka ibishira hamwe siga parke Shira hamwe ni nature bondi safari toisone kuri susa dinire ngira gukora ariko barinjira ngaha kubyo none nimaka ba vacances binjire nta bindi byo gukora na ma consultation na ma assistance nta bindi bon urumva erega Neli impamvu ndabikubaza nk'ibi ari abantu bibaza ati Neli ari hajya tunavuga stati barisha amafaranga turavyandika muri nuze muri raporo ya entreprise okay Neli mani shimwe ubu abantu baragutahuye baratahuye yuko ivyo ukora ivyo uvuga like babirimo logique si nka kera bagufata nk'umuntu nyene like ugenera avuga gusiza atagira indero kwa ariko urabona ko ari sawa ndawambwiye ko mberewe nabikubwiye bro usa neza uraberewe nawe ati watagase dufaranga tugiye dusa neza ebana bombastic ngende kwa Oscar mubaza yezi gugwa tubandanye kandi rero safelo tutavuga amafaranga ugeze nk'ubu kera ndibuka batubwira ati mwanka nambari 1500 ariko nk'ubu oya weje uja kwa Oscar nta bindi wowe uja kwa Oscar hamuka mukavugana nk'umuriyoni urimo muzo sambaye muri zawe ya nawe umuriyoni ni menshi abakozi benshi amajana 5 ni sawa rimwe dushize dufasha amarori amahereni impuzu oya ndi sempre vem nayisa hizimvye mugabo iyo sa smartwatch yanga hiyo ini iPad nigeze kuranga hari ni dolari jana rigeze sinza ko ayo gugwa ngaha mugabo yaraguzwe plus de 200 euros kuko amayero amajana Europe yego mu France sawa reka tugarukize ngaha ni kado ya Saint Valentin bagwa bon kumbuye umuzungu mushasha mwatanguranye mu ntango z'umwaka watanguye umwaka n'ibintu bishasha no mfise abazungu benshi tuba turabagenzi tukayaga tugaciringa nka posting utuntu akabona stati akajya kalakinga telegram akaraba none kuda kuposting utuntu mu kirundi niki none yishize ko agafoto ki wanje mberewe hararundi kudushungwa n'udutima
arumva ashize ko tuvideo twabandi mu biro aravuga ati umwana arakeye ejo tubajya munda kwambara hotare kugira abone ko ndi elegant Nelina ati kubera kutakiboneka mu biganiro cyane hari umuntu yambwiye ndakubaza ikibazo ati nukuri we Nelina ati mutubwira impamvu like okay turabona kuri stage aravuga utuntu twinshi arazi ibintu byinshi ariko entertainment hari n'igihe iryama niri ahari tu akabire kuko nukudakunda kugumuboneka ku ma television nta mwanya ubifitiye warikomeje ni kubera iki kwikomeza ni biki ndazi peut-être usigaye uzimvye cyane en fait urabona jewe ukuntu ni branding ukuntu wiyubatse niyubatse abantu bamenyere izina gusa haje bamenyere izina en fait bamenyere rijya zina Nerinat Burundi ya postinze bafate irya screen itembere bose Nerinat Burundi en fait iryo zina rigume risirikira kuko iryo zina biravye riri trend gusumba n'abaririmbyi bama mu studio basohora indirimbo tuvugisha uko jewe statiza zirasirikira kuruta trend statiza zirasumba trend ni rya radio yawe tuvugisha ukuri ruguru hari umuntu wagenda kubwira PJ Classic ruguru barayumviriza uko barayumva none umwana gihugu adafite ko abantu babona iki ara mastati umu diaspora ari hariya arumviriza PJ ariko Nelina ara Abene yakwambia il faut ko mumenyera izina ntimumenyere umuntu okay en fait rero ituma kandi urabizi je kunundi Miss Jess ndi umuntu ubusharobaro ngo nkunde kuguma mboneka ucumenga ndiko ndashaka kubwira abantu ndumustar mumenye ninakamenya kungubu no ndakunda kuba inyuma inyuma ya kamera ndabikunda cyane tumuzobona ntora abantu tugirana ama interview je tuma ndabatora cyane sinkunda vraiment ni benshi rubunda kweretse tugirira ikiganiro ndafise television online ndafise iki tugirana Nero wisigi kugira abarwara ikiganiro bamenya ati ama TV online mwese muri ko muraturaba ushaka interview kwa Nelly menya ibintu tugiza kubuzirikana no même si ya aussi bamwe ba kucha wirabo dushaka kumenya ama principe Nelly Natafisi aba TV online ko turaba mumenya ati Nelly Nat kugira aba interview hari ibirategeza kwisunga nibihe kugira rero kuba kwidogera ngo kuko watubwiye turatora hariyo abantu hari umuntu mushaka gukorana ikiganiro ugasanga na vibe afise ufite ni umenga communication nikiyago hagati hagacabaho kandi contact uravuga ndiko ndavuga kuraba ari umuntu umenya ufite kubera ometrise uravyumva muburuva nka wewe twakoranye ibiganiro byinshi kera hiyo turatangura gushusha YouTube ndamaze kumenyera ndashaka kwisanzura baze nk'umuntu mushasha ntuzi ngene abaza azakopeta turashaka kumbaza ngo wataye gusuga iryani akubaze ngusaba aba ex bawe tubazo turi bizarre hari ibintu ibibazo twarengeye kera aja kuri TV ndashobora gukoroka ndashobora guta credibility bamwe akoni izindi TV ashobora kuza yambaye kamera yivunduye hehe kubera aje YouTube ati Nelly aba stati ziwe murakomata aho je umuntu wese anyandikemba ndagerageza ngo ndamwishyure imve yuko ntagara okay rero mu cyo gihugu cyusanga ushaka ndawikiganiro ngiye no kuri ekra yawe Tanzania igisura mazuru naguca muranzaniye imanje jeje niravye cyumegano uni jewe frère ya telefone okay uko ukora ibiganiro byiza ukusa neza abantu babona babatira na image yawe urashobora kwifuza gushira muri business yiwe okay cyangwa kumva yuko irondera nimero zawe mu kayaga rero nabandi gusa kubera n'inyenyi yanje ashobora kumva gusa anerefone arondere nimero telefone yumve gusabone kuri profile kajya gafoto kanje n'agatwe nikaboneka ryohego okay voilà ibintu abantu baba bakwiye kugira okay
sino naho amafaranga arahera ivyo nta prince ivyo si ikintu gikomeye cyane umuntu kugufasha bashaka gusapotinga kuduza mbwa birengeye shaka yuko nguma ndi muri bwa buzima bwo kwiyugara ku ma TV online. Okay. Nagira umukobwa zo kubesha ngo ntabona umuhungu aje kumurondera. Hari umuhungu bafise imodoka ashaka ku impression imodoka yawe nk'akarorero akambwira turi ku biro ego agaca simba agahitana akanuze akaji akaguhitanira shawarma akakuza gukazi none uwo muhungu atonze 4 5 n'igitoki agaca ashaka no kugutahana uba wumva shaki vamye kuca umufrena urashaka umukwepa akabona ne ko wamukwefye nuko jewe nkora ofite je ndagukwepa ndakubroka ofite simvaze kukubroka ku telefone no ndakwima wa mwanya kukwishura kwitaba ama telefone yawe mbuza umwanya umena amatwi nje muri erere umva nca ndavyi hari mite ntabwo ati no kubera yuko wewe wagiriwe amahirwe uramaze gukundana n'aba black uramaze gukundana n'abazungu la différence iri hagati yo gukundana n'abahungu wewe navyo nakubwiye mu kiganiro oya ntaco tugacishemwo la différence nuko sishatse kuvuga yuko abazungu bari araberanda mugabo abazungu barafise ikintu special gisumba abirabure hama ikindi naco yameme osile abirabure bameze umenga n'abazungu batagira ikibazo na kimwe mugabo abo urashobora gusanga ari nka 10% ou 20% ari bake kuko twe turemwe muri brutalite niko uravyumva turemwe no mu kudaha agaciro ikintu citwa umukenyezi uriko uravyumva umuzungu ashaka umwana arabikubwira adashaka umwana arabikubwira wowe ushaka ko mubana ukeneye abana nawe atabakeneye urashobora ku accept hama après uko mugenda mubana ukamuhindura ukaronka umwana mukabana kuko hariho nk'abakobwa bari basohokana n'abazungu cyangwa bashaka gusohokana n'abazungu ntuzoze uzinga umuzungu ngo uzoshika umuhindura canke ivyakubwiye wumva yuko mutabihurije kuce wiruka no abazungu baba bakeneye umuha umwanya kandi ikindi naco barakubwiza ukuri arakubwira ati jewe ndagukeneye umbere umuhabara jewe ndagukeneye aratoboka nyine akavuga ukuri akubwiriraho nyene nta birefu ofete ni honnêteté barafise honnêteté gusumba birabora kuko umwirabura ashaka kubwira ko agukunda ubunyene ewana wari mu bibero vyiwe agaca kudepoza muhira agaca kubita ikorosi agaca aja kuryamana n'umukobwa kandi yaraje kubwira ko atashe kuryama ofete yari ibintu mu bisanzwe sinzi okay sawa Nelly Nati rero twigire muri entertainment yacu rero entertainment na Nelly Nati barajana kuko Nelly arimo babiri Nelly arimo Nelly umu entrepreneur hakaba hariho na Nelly umu entertainment ofete hariho Nelly Nati Hakizimana umu entrepreneur agacabaho na Nelly Nati Queen of Base okay Queen of Base sawa by the way ndamuramutse Ednaki yatubwiye ati tumuramutse tijewe vrema jeje garo ndazokiraba Ednaki yambo je nashaka rero tuje mu idonido tuhere kuva mu mwaka utangura wewe twagize ikiganiro ryawe oya hari inyuma mu mpera za 2023 urumva rero ahagati hari utuntu twinshi tumaze kuhaba ariko sinza kubigaruka ko vyinshi ko byinshi je navyo nibuka je ngira nkore kuri bimwe nabonye uragira ico bivuze ko ibintu biri chaka dutangure kwanza ku kintu ca match yabaye abakinyi aba journalist aba muri match murayishira muri match murayishira muri match oya match harabaye match none murayishira muri match mu nkino iki none zigari match z'umupira w'amaguru nige si match yari nkuko abana baba bariko bakina makopo ngaho makopo urayizi ijya match yateguwe na ndiko ndakubarira abantu benshi sawa none tugire gute si vyagusa nibaje kuraba abastani none match ni nkuko nufata makopo ngakuranya ariko nashaka ndakubaze Nelly kibazo canje kuri rya match nashaka kumenya kuri rya match kijya kintu si ciza ariko cyari gikuye kubana ko bari bategura n'ikindi gitega nibyari kubananya bijya bintu ku buryo aba artiste baze bahura n'abafana babo bakina umupira bijya bintu bibaza ko bigwiza urukundo mu ba artiste ajya harimo abaririmbyi bose benshi barabaririmba hari uheruka gusohora indirimbo muri 2005 ivyo nibisigura ko nibisigura ko na identité y'umu artiste bijya bikombe vyagiye
ibikombe honyene nizambabura zibona bya bibomboro bagira bakoramo amabati abanza ajya amabati ya y'ibisigarira bakura ku mazu ajya aravamo imifundikizo twayifundikiza indya tukafungura mugabo bagiye kurondera za trofe zimwe zo kuri Mendevre zimwe urumva kaguye hasi ariko harabaye no muri yo amafaranga ndegumviriza kaguye hasi kaca kagondana ngo uriko uravyumva do trophies ijya match irimo ibintu vyinshi ijya ni projet ya Vinci Life right Vinci Life ndamuzi ujya mu mbeni jiri nuri kutambonyemo uriko uravyumva nka gutera inkuru ni projet yiwe ntiyandishe kandi urandiyaje urumva aho ndiko ndakuvugira ibintu urandi ibintu byo kuza murandondera mugize ingorane navyo nkeneye jire de Vinci Life babivugana na ba Amipro niwe yivye projet kandi iryo projet Amipro yariye kwa mahera iratumbuye kwa Amipro umusi yaturitse kazi kawe urumva barabivuganye Amipro yari muri crew Amipro yabazokora iryo projet azi mu promoter kuko Amipro n'umuntu acora cyane nama nabivuze acora cyane abadiaspora barabizi aracora gose uriko uravyumva kandi gucora si bibaguha uri umuteka mutwe kandi umuteka mutwe ni benshi babaye mu gisagara ca Bujumbura hama Amipro nyamba yabonye yuko bo baratevye kuransa iyo projet acha ku ruhande arondera bagiye bitwa mbani ba Simplice je sais pas abitwa abande bo baba diaspora ndabibagiye na liste ndende kubera cimisi biza ndavyibagiye ofite wenda guhaye exclusive interview yavyo sindanabishira no kuri sindanabivuga no kuri stats ko je ndafise ukuntu stoka byutse ngimvra ko ndafise inkuru ndayibutandika uno musi iyi ni shasha yari kintu gihari Amipro yaciye atwara le projet acarondera abantu bamuduhera ku ruhande arabitanguza agenda wanashima n'umuntu yatumye yashizemwo amazi ni simbizi yarinjiye igantuzeye mbayita gute igya bayita Trust Studio igya yamutoya uriwe Kibo muri Canada niwe official sponsor yabahaye amafaranga ujya muri iyo niwe yawutanze mugabo aho yarabaye izindi sponsor twa tutazi mugabo womenya yuko simbizi no mu kugenda kuri match bamushize muri ntuze ni ahantu yicaye baranamufashe nabi uravyumva shatse kuvuga yuko ikintu civye nugikora cyo kimwe na mwene projet kuko ujye petete ashobora nta réussite hari kuri Emilio ariko Nelly aho nyene je nibaza yuko nkuje naduvuganye projet réussite ni jya kuri wewe réussite ni jya kuri wewe no kurujya yivye projet mugabo kuri mwene projet réussite sijya we yarashaka kugira ikintu kinini gihagaciro umuririmbyi kira muririmbyi wese ya participer muri irya match atahana ikintu bisigura atahana inkuru atahana envelope uravyumva we yari yashatse kubaha agaciro mugabo ariko bivye le projet nyine gira tu clôture affaire none je nawe tuvuganye projet je nawe ne tuvuganye projet wowe ugaca uteba kuyishira mu ngiro canke turiko turayipanga ugatangura kuzana ibintu birebire no kirabona bari ukuntu ashobora yarafise pardon yafise contrat quelque part bambwira ati turindire mu mezi abiri tubahe official nyenuze tube official sponsor b'ivyo bintu vyayo nuko ariko ikibabaje nuko abaririmbyi naco bakuyeho kuko hajyayo bashaka bari peut-être bazogironka muri match ya Gitega bazoduga Gitega gukinira iwacu ryari vuba batazana amapiri ya Emily oya ahubwo bazobaha menshi ya Rutayage ega buke no nta buke ngaho ko turi koko tubandanye turi muri 2024 turi kuvuga yuko match y'umupira equipe y'umupira abakiri bangaye naba usanga bari nka Vinci Citrani abaza kuramplasa mu kibuga ni yakina 11 na 12 garde na rokare nyamba ni ucumwe rero abaririmbyi baze barazana imyayo bizora ngo bukene bwabo dufise baze gukira gusaba batama energy ngaho bati upasa ku mutwe niba telefone famille yose ziza kumutwara mbe kuba kimudashaka kwiyumvira ibintu avec intelligence mushaka kuba muri vya bindi nyene none bavuze sponsor ama society no abaririmbyi nabone nibijuju namaravuze abaririmbyi nibijuju nkajya bose ni nkabose ni nkabose kuko nishaka kumbwira ukuntu ushobora guhaguruka gukina match nituvyanse match ya Mikare nituvyanse est-ce que iyo match ya Mikare ifise bi iyahe
target ni yahe nuko muririmbyi yaza nuko organize match bakabona ngo utere yuzuye no bijya nivyo birerekana yuko abaririmbyi bashigikiwe gushigikirwa bama bashigikiwe bijya birerekana yuko umuririmbyi ashaka gukora ikintu kigahuza abantu urumva ubwoko bwose ama province yose cyangwa ama commune yose amadini yose ni ikintu ciza mugabo mubahe valere uwari kugwa hasi akakubita umutwe hasi akinjira muri komanya ntibari kwiruka hariho ambulance hajya iyo ambulance baza yuko bari kugenda kubavura ku mazuru yabo n'amafaranga ucu usanga famille ari yiguye mu ngorane kandi yumvise ngo umuririmbyi yagiye gukina eske mwe mwabitunganije gute eske uyo docteur aza gushika kuri tele mwamuhaye assistance ho namakuru ufise ujya miliyoni aho ujya miliyoni wagiye ujya miliyoni barawugabuye bawugabura ko barabakinyi bashika 10 umwe aca 10,000 en artiste ubu atani taxi irimo turegera ni afere mwabyumvise nashaka bamufashe nango narorero baramufashe nabi oya rero bamufashe neza hica muri VIP ajya ahantu yahashikira kandi navyo twovuga baramufashe nabi nawe rero kubera agaca haguruka kubera arikiroriro agaca haguruka hama abafana babana nawe agaca yicara baguma bavuga roriro agaca abona bahoze agaca haguruka kugira abaderanje yarageze igihe bose bavuga ati roriro reka ivyo bintu okay sawa Nelly narabonye hirya y'ejo post ivuga ati kiri kuna Double J ngo bije bendera ry'igihugu bijya bintu vraiment Nelly kiri ku wewe urazi ko turakunda kandi bugari kigero twagoranye waramutelefone muri aya kiri akwita tantine twari bendera y'abandi ndahejeje nta muntu yescroque ibendera ry'igihugu 60,000 muri ministère de l'intérieur nufa gupfa kuyitora uragenda ukayirihira muri BRB hamukaja muri ministère bakayiguha kiri kubarabuze 60,000 bari erega ikibazo bajya bawo nico gituma nakubwira abaririmbyi bacu n'imishenzi moi je dis ça baragomba bitwara nzovuga ati nivyo mumbwire ahantu umuntu akomeye n'umusaza abonye ibendera y'igihugu ayubaha kirazira guturira ibendera y'igihugu kirazira kwiba uzi ko banagufashe hajya zishinze ku ipoto uzivye uzi yuko banagufashe bigira bihanwa n'amategeko sorry ko ntushobora gufata umuntu agutira ibendera bajya abahungu bari bagiye muri tour muri Europe ntibarondera ibendera y'igihugu bagenda bajanye ntibari bazi ko ibendera y'igihugu ushobora kuyigura je baza kunerefona ndi muyinga mu vy'akazi 5 z'ijoro 5:45 gucyo ndamubaza habaye iki mugize ikibazo ngo ngo takomeye ngo none ngo ukangutse wenda ku telefone ndavuga ati yego aya masaha zanumva Double J yaravuze ngo turafise ikibazo ngo dushaka ngo udufashe ngo turonke drapo kandi urabona ngo dufise vore ejo 5 mu gatondo aho ni 5 ubikora gute icyo nakoze naciye nibuka yuko mwishira hamwe nakoreyemwo bafise amabendera kuko twarayakenera kudefira kuyakoresha kudefira canda telefone ndababwira kubera nyene turabantu beza kandi twakoranye neza dufitanye imigenderanire myiza baca baranyemerera ico ndambwira kiriku ejo zinduka genda utore ibendera bamukorera ari babiri babahaye ibendera zibiri kandi zikiri zishasha hama izo bendera zibiri baragenda barazitora bazitwara mugabo imwe Double J nayo yatwaye yaciye baci baya Oscar acarayishikana arayisubizaho hama iyindi ni yakiri kuyifotoje yambaye aranatwara no muri Europe murabona ko yayikoresheje no ku ma stage rero ikintu cahabaye baraje bagiye mu byari muri tour ya Europe simuci mu kumunani harura meza arenze hafi umwaka ugira uhe ubwo nubu escrow ariko warabarondera babwira ati munzari mana nako tutagize n'abishira hamwe bana baserukiza bigyo shira hamwe barabarondera ndarondera na manager wabo Akimu ndamubwira ngo bambwiye ziriho ndavuga ati okay ziriho barazidepoza ku biro muri ville ahana biranka none mushakangirera ucurapasuka uca wisanga wabivuze dushobora ubwo urashaka kwiba ibendera y'igihugu uko no kwiba ko no kwiba ntibibaho ushaka rero basubize bayitware barazi yoho beneyo ico bayikoresheje iryo bendera okay sawa batayitwaye batangira siyo 60,000
apana ntibatanga baragenda bagire procedure nabone baje muri berbe barihe bace bagenda barekipere muri ministère de l'intérieur quartier 10 hama bace bayishikana bayisubize baguha ikintu umenya kugisubiza okay ubuntu bwose bwo bwenseriye ni mubaririmbyi okay byatumye bakiri kubera yuko bakiri kumwe mubanye neza nivyatituye ikibanza afise amakosa gabafise amakosa ahubwo bakeneye ahubwo ngira no kumbona bahasaba ikigongo ngira bafise amakosa okay umva ngaho bonshavurira iki n'ubunyere ko no mu telefone ngabona ari ni vyiza okay tugende muri show tuheruka kwakira abashitsi we Rayvanny Rayvanny we Masepetu na Juma Lokole bava mu gihugu ca Tanzania ni sawa Burundi batanga kuza kuva kera twame twakira abashitsi ariko umwaka umegana umwaka wa Tanzania na nibindi bihugu Rwanda ntiturimwo tushaka kumenya Nelly waravuze ibintu vyinshi kuri uyu muzo w'aba bagabo wewe ndagusomera na mastati waravuze ibintu vyinshi ku muzo wa Rayvanny hamwe watanga kuvuga ibintu vya bagishika wavuze bazanywe nande kwaza tushaka kumenya gushaka kuno mwanya wowe na DJ Fanny ntimurahuza nimuricara muyaga ndazi ko kuva kera nimwamye muhuza twicara dusangire turako hicara abasangiye ama business hicara abasangiye imitwe twicara turanganya umutwe kuyaga nyaga ngire zihere urumva umuntu ariko arumva uravuga Fanny cyayibaza ngo ni bya bintu byanyu bya kera bikibandanya birabandanya umwese agumara umwansi n'ubwasi bwanyu buva ntumba ubabarire sawa Fanny niwe yazanye Rayvanny yamuzanye afise mahera ngahe yo kumuzana none se yarabaga menya kuzana n'ujya mu businessman yishiriyemo amafaranga arazana uwo muntu n'abantu benshi bagira ama business nitubabone kumuzana no kuba mu komisionere biratandukanye mvuze komisionere umuntu yarajejwe gutegura igiteramo yitwa Dafofo Dafo ari mu Burundi aba mu Burundi abamenga mu Kinindo sinibuka haba Dafofo niwe yarafise budget ariko uwari ku mutwe ni PCK Entertainment muramu benshi baramuzi niko uravyumva niwe yagize niwe yorganije igasho rero zero source mukuru wacu hariya yaguma mucora amafaranga narabivuze abantu mu entertainment bayo kubera gucora aba diaspora kandi je nibindaba ariko kenshi nuko bihera nabi kandi waramenyereye gucora biragoye kugira umve yuko ubihebe n'ubusuma burajamwa wescro urumva uko makuru yo kwizegwa afise ameze ukuri kubijanye no bari basanzwe bazinanye n'ujya n'ujya PCK bari basanzwe bazinanye kuva kera ibiki bagumana contact ibintu nk'ivyo kuko byari cruza ba DJ Pro ba Kebi ba ibintu nk'ivyo by'abaswahi sasa ba Mr Champagne sasa rero PCK yarashaka kuorganiza concert ha mu Burundi niho rero kubera azi yuko ujya mukuru wacu navuga ngo si mukuru wanje ngo turangana atari ivyo uya mukuru wacu hajya yaguma mucora PCK hama PCK aravuga ati none wowe kuguma uncora reka basi ndagushire muri organisation yo concert ngira negure hiyo kubera wewe uzinanye n'abantu bamwe ndashobora kugira urashaka kumfasha ukakontakta restare ibintu nk'ivyo uriko uravyumva none aho no gutegura nukuzana Rayvanny canke wowe ubaye muri bamwe bunegura ugiye mu nteguro attention uri na event manager kuko event manager nuwakira le projet nuwakira le projet agakurikirana kira kintu cyose akariha n'amafaranga kuko abafise meme na budget uravyumva ariko wewe ntiyari na event manager event manager rero yari Dafofo okay Dafofo ni nawe uyo Dafofo tamubona muri event ni umviriza we ni wemba waragiye muri evenement kuko utamuzi wari kubaza uti Dafofo ni ndembwa nk'uyu mumenyenga Dafofo wewe
okay baragira bagapanga amanama none bagira amanama kuri société nire baheza amanama bariko baratukana siho nkorera meme nifana zarabananira kugura bien none je sinkorera société nire singenda mu gatondo nkataha mwijo bo ivyo ntibituraba muganagira ndakubwire yuko n'ahantu yateguye wenyene ngo bashikire mu Kigobe inde yateguye PCK yonyene ugumuvuga n'ahantu yateguye ko bashikira barahanse Rayvanny yarashitse arahanga barati ko bashikira he mu Kigobe quelque part ahirya y'iwacu Rayvanny aranga inzu bucafu uri muri organisation ntugize n'inzu y'ugo rugo y'inzu mwafashe nawe nyene even na PCK naza amahera iyo nzu yarafashwe kubera bari muri Canada bahashitse Rayvanny aravyanka cha telefone umugenzi wo mu Kongomani ari nawe yamuhaye irya modoka yari kwaragiramwo aba mu Kinindo acara mutora niho guca mutwara Kiriri Garden aho rero Kiriri Garden na hotel ni muzi no wayirisha ndacagutera inkuru bukeye bwaho bawe mabaraza baragenda kubakira ceremony nawe nyene babazanye kuri ya nzu nyene mu Kigobe babazanye kuri ya nzu nyene mu Kigobe basangana ubucafu barahanga bawe manabonye bahanse baca Juma Rokora carondera Mr Champagne kubera bazinanye aramutelefona Mr Champagne caraja kubatora n'imodoka acagenda kubarondeza aho boryama mugabo antreta nagira shimire Saido ntibazonkiza niwe muntu yarishe hotel yawe Marsepeto na Juma Rokora na petit mani wakwache ujya yavyaranye na mushiki wa Diamond en fait niwe yaciye telefona Saido baba mambo kaka kuwe na bagenzi uko mzima ndio wana tuna shida huku Burundi kwenu kuna nini wana tumekosa fasi ya kufikia tumekutana nafasi wametuandalia Yeye PCK yarabimenya peut-être ngera barabimenye je navyo nzishaka kuvyinjira mwaje ndiko ndakubwira amakuru office kuri avyumva burya rero noze Saida aravuga ati mba muri mu Burundi muri inshuti zanje nimwofezereka nimwogura nabi genda mutora ahantu hose mwifuza jewe ndariha baca baragenda rero muri Van Apartment mu Kinindo niho Mr Champagne yabatwaye kubera azi ko abagirira na publicity bapenda yifasi ko niheza hari classe ya nyaha baca baragumaho imisi bagumyeho ni Saido ntibazonkiza numva aho ngaho twari tumaramana mugabo bagaca bibaza bati none amahera yari yarishwe ko kugira abo bose baze bakigwe bahashikire yagiye niho dafofo yagize ne nujya mugabo yujya mugabo wo mu Kongomani umuri modoka de Rayvanny yagiramo niho bavuga bati tuje kuraba aho hantu banse bagiye baca basanga inzu ni yarara bavuga ati bari bafise rezo kweri ubu rero bigeze bo je sinzi yo bigeze byabo ariko ico nzi cyo concert ntidushaka kuyigaya canke tuyishime ariko turayigaya 50 ibice 50 kwijana tukayishima ibice 50 kwijana zijya concert zose zibiri iya mbere yo muri arena yari classe yari nziza mugabo yarabuza abantu hama iyo kuri yase abantu kuri Rayvanny hama kuri source dinire yararonse abantu barabaronse mugabo urumva yuko ça ne remplit pas kiya kinogo cha vendredi ariko vraiment concert yagenze je nabonye je shaka kumbwira akantu gato kubera iki habaye mu bisanzwe harabuze ko ico bita organisation yo kwakira abashitsi ivyo zo kwakira abashitsi kubakira barabakiriye neza integuro construction kuko hariho ibintu bimwe yigungiyeko aranka yuko bamwe babikora gutanga amatashe ari navyo baza baratukanira mu manama uriko uravyumva ivyo rero nivyo bimwe ivyo vyagiye biramugirira ko esheke kuko jewe ubuheruka kuri The Ben igihe ujya mu DJ wa Diamond aza bo je ryo urabona ko jewe nari nje tujya concert igihe ujya mu DJ wa Diamond aza yaje mu ijoro go performing azananye nande na DJ Fan mugabo nagira ndakubwire ubu kuri iyo hoturu ivyo bapfuye ntavyo nzi kama bari nani mugubi kakatara kama bakumugurana navyo nzi
mugabo nagenda kubwire yuko ubu tuvugana uwampaye amakuru yarambwiye yuko yaraje kumuramutsa baramwima ukuboko kubera ivyo yabakoreye rero ivyo bindi yabakoreye ntavyo nzi mugabo warigeze ubona ifoto ariko umwe urya mu DJ wa Diamond warigeze ubona video peut-être kubera adashatse kubipostinga peut-être inde fan mswahili 100% ha reka shaza mubwira yuko meme nitangazo ige PCK Entertainment yasohoye iya 2 jours concert ibaye wabonye ko atigeze amushimira nivyo niko ndasoma ngaha wazanye Rayvanny avuga ati Amipro yarajeje promotion. Ati kwanza kabisa nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote mliojitolea kuja kwenye show. Ndashimira abaje mu giteramo. Sasa iko hivi urebe imezuka urumva acaravuga ati reka remvugire ukuri bimeze. Umuswahili muzawora ejura byuka mutuka. Rayvanny imeandaliwa show ya Rayvanny imeandaliwa na kampuni ya PCK Entertainment Limited ndio imeshughulikia kila kitu mwanzo mpaka mwisho na kugharamikia kila kitu bila kushirikiana na mtu yeyote yule. Oh my God. Watu ukweli walitikia wito na kuja kwenye show na kuonyesha mapenzi yao ya dhati kwa Rayvanny. Lakini pia nitumie fursa hii kwa kushukuru wote waliojitokeza. Moja, Romy Jones, kaka yangu asante sana kwa okay. Pili, mdogo wangu wa dhahabu kabisa Rayvanny, ukweli mimi na wewe sasa ni familia pia. Nishukuru kwa kuendelea kuniamini ni vyinshi. Tatu, asante sana mdogo wangu wa dhahabu Wema Sepetu kwa kuja kushiriki kwenye show ile. Wema Sepetu aliko rero barafitani sivimbi barabihejeje yaramurisha kaja ka video kasirikia. Okay, 4, asante sana Juma Lokole, ukweli sina cha kukulipa ndugu yangu ila Mungu atakujua atachakulipa. Okay. 5, asante ndugu zangu asante zangu za dhati pia kwako Petiman wa kuache kwa ushirikiano wako. Okay. 6, asante sana kwako Mr Champagne maana nilipoanza kuandaa hii show nilikupigia simu na kukueleza kuhusu hii haukusita na kuja kujitolea mia kwa mia. Nageze kubabwira ko Mr Champagne akorana na akorera PCK sinabivuge nga warigeze kubivuga mbwa ni vyiza abantu benshi baravuga ati ni vyiza nivyo 6, wa gatandatu yashimiye Mr Champagne n'uyo nyene. Windwi yashimiye Amipro the MC kwa ushirikiano mkubwa. wa 8 acharavuga ati sasa Dafo4, asante sana Dafo4. Urumva abaheje ngaho acharavuga ati sasa ndugu zangu tunaendelea na Rayvanny concert. Bisigura fani yashimiye vraiment. Ariko PCK nawe yakoze amakosa uko barazi byo bapfuye. Rero ndakunda ibintu nkibi. Ndakunda esheke ku mwansi wanje gose. Oyaha. Jewe nk'ubu yo. Oya. Ariko nawe avuga ati ufise zigone. Inuze mvuga ati kuryoherwa mugenzi wagize ikibazo neli. Kuryoherwa mugenzi wagize ikibazo. Ariko PCK ariko uravuga yuko nafise wanted mu Burundi. None ibindaba iyo ni affaire ya police. Gusa ndamufanye anadoma PCK isa. Hari bamwe bavuze ngo aramumaramaje ibi mbwa biramaramaje cyane. Ariko peut-être usanga ari fan adashaka kuba mu post. Usanga ari fan yavuye ati muvyo ugira byose nishiremo jewe. Irashoboka irashoboka fan yavuga ati jewe nishiremo. Nani Okay, tugere muri press conference. Ndakwereke press conference rero uvuga ngo nashaka. Iyi ni iki? Rayvanny ariko aravuga cyamaye twibereye mu masinapu cyamubwiye gute kuri micro ngo reka kwifirma kurandira nje bituma navuga shusha nagira bivuge nga live aba bose bagiye bashisha ufite bavuga ati n'uyu muntu ari abantu bisanzwe Josi abantu baraza kuvuga ngo niri natafise inzigo iki ngo aragusubiza ubuzima nta buzima Johnson John mu bajene b'abakobwa muri entertainment wa mbere umugambi wiwanje konte bankiere
yaciyeko kandi yoba iriko amamiliyoni menshi menshi n'ahari deni niryo nzishura ntaco kazima warironse narironse nawe mutware gwanyu babahe rero uje kunganisha n'umuntu ananirwa no gutegura mariage ya makopo possible sishatse kwiyemera ko jewe ndi the best mu gutegura ibiteramo mugabo mwame mwibuke yuko ibintu byose akora byama bibaye sheke murabizi kandi nari navuze yisho izohera nabi nari nabivuze ariko Nelly aho nyene kwaza mu guhera heza arakanu kabaye kwa champagne muri rya wabonye nani wasomye ivyo Mr Champagne ya postinze ngene ngo bamudaririshe baramubwira yuko tavi turi baramubwiye ati yaricaye hajya Rivani yicaye baraza baramukura gutwi ati okay urumva uya aniwe yarakeneye kwicara hajya meme dafofowe nafwe dafofowe nashaka no kuboneka oya nashaka nawo no muzi nkuyo mumvise izina uravyumva nkuyo urumva niwe yari kuja hajya na Rivani peut-être na bajya basani bajya basani mu isanzwe uko organiza concert zo birabe au niveau international habaye press conference n'imipira y'amaguru murazi yuko barashirana bajya bastari bajya bastari imbere hayera bajya bastari nibo bari kuja imbere abari bajidi bote ni bamayihoko je naramutuze jidira mbi aturani yangusha unashaka concert bo organize ngo mushaka kwicara ikabaririmbye inyuma wewe utagira meme niki ariko nubona Nelly tubwizanye ukuri zo zirabwizanye ukuri nubona yuko Mr Champagne kajya kantu yakoze ko kuba ugavuga yarubashe yaravuze ivyari ku mutima ivyamubabaje ariko bigiye urazi ko byomononera brand gute kuvuga ico bagukoreye bimononera gute zotuma abandi batinya ati uyu mujama nitwamuha amadiri nikwade ko nazodushira atahi wabo nuko mubahoye mu kubwo erega tuzopfa nta mpamvu yo kubaho kubwo none uba kubwo kubera iki sofu gusurusoro ruvuze twese turiruka ko nawe kundi namba cyangwa inzari guteye utegereza kugira ubwoba kubera kujya ubeho okay none wewe uba kubwoba ugira ubwoba ega n'umuntu agukoresha napfuye John nico gituma namambwiye abakozi dukorana nuzo kuyumvire ko je ndi boss wawe fata ko ndi umugenzi turi gukazi turiko turakora zonapfa n'ubu nyene tukabanira mu buzima none se canke ejo wowe ukavanga ugashinga iwawe tukaba partenaire ukamamwe imitahe nahomvye nuko nico gituma rero nushobora gutinya umuntu meme namba ari boss wawe ni boss wawe kuko umuha inguvu umuha ibikogwa akakurira amafaranga wamwinjirije rega abakozi nibo baduha amafaranga neza cyane ne Champagne afise ibikogwa bamurondeye kubera ibikogwa araperforminga afise amafaranga ariko ni ngombwa umustar avuga ibimubaye ko performance artist dufise yaravuga usewe uriya show yarakubise show ribararira Champagne nashaka kumenya none ni vyiza ko umustar ikintu cyose kemubaye ko avuge bavuge turonka akavuye maneko nawe nivyakuta kwe nakunda akavuyo cyane wera drizime kamuravuka je shaka kumenya byariva nivyo byari bishushe ndashaka kumenya icyo bivuga ko waduhaye umuco urumva ko abantu benshi batari bazi nanjye hari byinshi numviye ngaha vraiment ariko ndashaka mu guheraheza abantu bategura ibiteramo en général non en fait igiteramo cyane ko nawe sometimes urabo mu événementiel ndabizi mwaje sinigera ngira esheke Jurigera umva esheke newe nuko birangira nawe uba tutsi oya je ujya menda kwereke yuko najya ari twariko turagira apere kandi dupfa wa mujama hariyo wa debe yego shatse kwereka yuko hariho umuntu iyo aje muri entertainment abashaka ko bamuvuga mugiye agiye kurondera content ngo sindamuzi neri nate ndamufatira muri rya content ndamufashe ko mu branding no kumutuka ndamutuka baca bamumenya abayi yubatse izina none ntibuvuzwe urumva twezi bijya n'ibintu bisanzwe kujya kugira iki ariko nta muntu yidoze jewe kuri kindi entertainment mushiramo inzigo ariko ndagutera inkuru mu gihe tuzoza gutegura ibiteramo dushaka ko abari twebwe ibazewe je narishiriye kuri stati ni no concert niwa mukecuru ariko arayitegura asha ni no concert ndababwiye bizohera nabi narabivuze ninzosubira kuvuga concert iheze asha nabonye stati iyo stati yonyene yaratumye abura amahoro atangura kundondera je ndanamubloka nari nzi kwanza ari bloke acha cha kujidi
ashize kuri jidi ngo mubwire ngo akeneye ngora kuntubikate ngo arakumbuye gufungwa escape ubusho bwose n'ubwa so n'ubwa nyoko n'ubwabiwanyu ufise ubasha ubwawe bwo kuza ngo ufashe umuntu ngo uramutwaye ngo kumufungisha mu gihe uriko uramubeshera ariko boguhana Neli bamaniki mu gihe uriko urabeshera bamaniki meshe y'umuntu gute none niyahomvye nivyabaye ivyo wavuze vyabaye je nkanga jamais on est en 2024 ufise ikibazo na Neri nate murondere muyage nandondera ndafise umu assistant kandi nuwo kuva kera jewe ukeneye ikibazo na Neri nate ndafise biro source dinire okay hayo source dinire kugira winjire kundaba muri biro ni audience ni urasiga karanga muntu hajya uri ahantu usiga karanga muntu kandi ni uko bashaka kumbaza uyu muntu uri wamuhaye rendezvous ninde aho yitwa gute yitwa kunuko okay mudugane okay oya nuko nyene za kuri source dinire hama twicare ariko Neli mu vyo unyumvira kumvirize cyane genda mu lisenayo ugurura ikese konvoka on des avocats Neri personnel arafise mu avocat entreprise arafise mu avocat oui ugiye haza abavoka babiri kuko harimo Neri hariho na directrice wa entreprise hama tuburane uhomba amafaranga yahombe mu bitoro mu biki je nangora c'est ça nawe uje kumbwira ngo ngukumbuye gufungwa uri kura uri kubera urumva bafise inzigo kubera nagiye mu mpimba bo baguye hashese baje bumva Neri yasohotse urumva ivyo nivyo bibajya ko bari bashaka nje mu mpimba nawe urabizi ko nawe yigeze gushaka gufungisha biranga umva rero kubera bazi ko no ma chère abo muri mwishimiye nta bubasha bagifise aba bafasha nta bubasha bagifise turabizi vyose hari n'abandi batareno ngira tutazi niyo banyikiye none ubuje uza kunkanga ewe tuzokwirukanga ugiye uroge uje muri Kongo njabuke mu gasuru nzoja Nyarugusu nje mu gasuru shike za Kigoma uraza umuti wewe Neri ngene ndakubona warashima umuturawuzi wanashima niba bazombwira ngende hehe nzogenda bazombwira ari ahantu hari televiziyo bakubona wese muri televiziyo na telecommande bakamukwereka nzobigira mugabo hako jewe umuntu aza nivyo bijemwo kubera iki no bikora subuzima akiri mali kazi na dawa icharaho Memori abantu mama bashaka kwibaza nko kumenga nibo bahinga bise sase kwa ashiko ntimida umuntu hejuru umuhinga rundi muhinga turagira umuhinga uvuzura umunyagisagara nanje navukiye ruguru kandi mama wanje yaranyinye kwina umwana imitsi jewe mama yaranyinye kandi nakuze neza cyo gituma natabitamba ingira nigero sigaye babarisha kure turago jewe sishobora kuvyibuha desordre ko mama yaranyinye nyamari kunyina yaranyine inuzeye incanda canda arakoresha soma kugira ikorohe aragirisha imibiriza aragirisha imivuga ngoma n'ibyo nabo batatu kugira umere neza nyine mwamara ngaye Bujumbura abinisha amazi ashushe yakazu yazi gusa ngo barabinye mugabo jewe ntuzi nivyo banyi none ngo bosanga mama yarangirishije akanyina umuti wita ngo mburumbona iyo ni karite y'umuti mburumbona hamwe ndagucako ukambona mugabo ntumbone mburumbona abadeywe bigatwiha Neli n'umuhinga n'abarangi okay kandi jura bizi ko nazi gukora ikintu wara ngora ikibi bwidirizi bwoze narawuvuguse ariko yabati ni wirongera amaforo wawe ubara bavuguse yabati ni wirongera amaforo wawe gomete yaze kuvuga yuko je uje nangu umuntu aza kunyentimida none urabizi ndangu umuntu anyentimida state yanje bayikurungikiye ukabona irakuriye mu mutima niwiyakirege nuwa amazi uryame uti Mana serejo gusa Neli umenga nta mugenzi ufise wo mukuye kurambana we nta mugenzi bariho none n'abagenzi ufise bo kuva kera ntego bariho tumeranye neza bariho none wari turamba ariko manyira we turaramba yawe je turashwana bigahera
wewe wembe dushwana cyane birigira biba jewe ushaka ko numvise ikintu ndagutelefona ati gute ikintu kuno heze ya affaire ndabigira yego sha ofete jewe mu bisanzwe para kuri je nimweze ngo ndi jewe oya ofete ni jewe mu bisanzwe sifise je sifise umutima mu bantu banzi baranzi utanzi biragusha simari ngaha ngo uje muri commentaire wandike ngo neri ndamukunda utankunda avuga neri ndamwana biragusha uramwanka nyene ni droit wawe kandi je naco bingira eske ndakuzi ko ari izina ryanditse commentaire ngo ko gashano ngo ko kantu eske nakiwanyu kareka kunyera kagashano rero kagushanore neza kakwinjiremwo umvene ko ari shano nagiye ari cyo hagiye no sinzi gusanga bakunda no ku nimutera imbere afite tumombe dadaye tukure atubu atubu nidusubira inyuma y'ivyabaye atubu hagiye arafise ikintu ategerezwa kuzokwatura arondera umukozi w'Imana agende yature arondere n'umushehe abashehe barasenga bamusabira idua avuga ati shehe jewe naragize iki atubu kugira byose bizogenda neza ejo niyo yasubira kuko nta kuntu no munsi ukorana n'abantu bose bigahera nabi ariko imba n'ivyaheze nabi nimubyibuka imyidogo yabaye makonsimasho y'abasrey kamando basrey bagagabruye wakati nini nimubizi vyinshi afite atubu turiko turabivuga ibi abantu baca bibaza ngo ciko tuvuga inzigo ngo dusanze dufise ivyo dupfa none wewe ugiye muri organisation ya concert y'abasani ndaje kuyivuga kubera ngo wowe ngo kura tutumvikana ngo sindayivuga kubera uruvuga n'ivy'abandi nta mpamvu n'ivyo je ndavuga bose navuze ati gomba ugende organize white para abasani ndababone batahe baravye kubera ko utabahaye inzoga nzobivuga sinzoja ndeka kubivuga ngo nuko ari shongo y'umwenemi wanje ahubwo nzobivuga neza hama ushavuye it's okay birakuraba birakuraba Neli ndagushimira c'est ndagushimire wavuze byinshi ugenda bachi baguha ifantumwe uruhuke kuko nawe ndabona kabisa cyari ku mutima kiramanutse umwiki hewe unywa amata oya nafana no mugabo ndashaka kunywa amazi sinkunda amafana bure uko ujya ibintu biri trop secret ni kuvyibuha ni kugwara ni kugira iki ko muri control cyane cyane gose haya rero urasohoka uraja mu bubare uraja muri boîte kubera gutinya ko badagukorera nabi abanje bazokugurura boîte samedi foko nzokuri yaje ngene kuri suicide ni bazokugura samedi kandi no mu diaspora nene urindiriye ko uzoragendana no mu bodyguard cyangwa mu police kuko bazogukubita nta numwe wewe uyo munwa wawe umunwa wanje ukora ivyiza vyinshi gusumba nibi abantu babanya bamvugako abagusengera nibo benshi kuruta bakuvuma bijya vyiza umunwa wanje ukora stati zanje aberezo social zanje zikora nimihezagiro n'inkingira wowe uzoza kunkora ko nkande ko nakubwiye ati mburumbone uyo n'umundi mushasha naho narizyo ashoti zoburonde mburumbone sawa mugweraheza Nelly jewe arakarusha gato tubwire ku bijanye na We Love Muzika baragize igiteramo muri bari bafise nuzeye amatuwa muri Europe ariko Gusto nta visa yaronse Gusto nta visa yaronse ariko ahubwo iyo Gusto aronka visa Fernando nta akayibura kubera Gusto personality yiwitandukanye na Fernando batandukanye gute Gusto n'umwana mwiza Gusto araciye bugufi Gusto arubaha sauf que afise faiblesse y'igitsina ico ni mugu nibisanzwe n'umustar ico afise faiblesse y'igitsina bishoze kuvuga Gusto twumvikana egeza mikro akumvene twumvikane Gusto jewe ndagukunda umeze neza ufise charisme uratekanye nuvuga menshi ufise indero urubahiriza na contrat y'umuntu mugabo faiblesse ni kuri mugu abakobwa bariruka arahinduka gusuzura ikingira nitwumve bakinda bahana kwiproteger birakenewe ariko kubona abuze visa birambabaje Fernando kuri kwavuze ati byari Fernando yabura visa byari kuba vyiza je kubera ikirere jewe nduko vuga rero impamvu byari kuba vyiza kubera iki Fernando numuhimbiri ndabivuze ngaha
umuhimbiri kuko ubuhimbiri yagize burarenze uraraba irya ndirimbo ni mbe bayita gute Bellissima iyi shasha Mologo irya ndirimbo warayibonye irya n'indirimbo yanditswe na Kadi Kwambe yitwa Kadinde sinzi irya mu mama hamujya mu Kadi niwe yandika irya ndirimbo za Bellissima niwe yazanditse muri bukayiko irya Bellissima muri naranabivuze muri Isanganiro wazi yagiye ararira ngo ni inspiration ku musheri watarivyo meme nuri ha studio n'uyo mu Kadi nabo ba mama rero barababwira bati twe tuzokwiza 25 de mariage dushaka twandika indirimbo ya histoire yacu haba muce mugenda muri studio muisohore turiye amafaranga hama twikorera n'amasanamu muzoca muza muituririmbire ku munsi wa Jibire amasanamu baravyumvikanamwe baragenda muri One Way barakora indirimbo bakoze indirimbo kuri dépenses z'ababa barego barariha rega siyo yonyene iziya ndirimbo nyinshi nizo babandikiye sasa rero ujya mu mama kubera hace haza so yuko yahagaze kuri Isanganiro wada akabesha bya mama byaramubabaje tuvugisha ukuri naho tobabara ivyo vyaraheze hacatangura kuba ukuntu aguma bakwepa kandi azi yuko yemeye kuja muri clip umunsi wa clip ugeze tournage yararetse niwe yaraje tugiye yaratse afise amabanga menshi umutwe urakomeye ari ivyo maze kumukorera byinshi umwana w'abahungu ntiyigeze avuga ko afise concert igoma yaciye yicomokera yego acara icomoka goma sawa yaratse ati ntimugire ikibazo azoza no uwo musi yene dimanche baturuna niwo musi yagiye ujya mu ngo ntiyigeze arondera n'umuntu n'umwe abimubwire barondere plan B babimenyeye umunsi wa kuja guturuna umwana w'abahungu ntiyigeze ababwira baramutelefona nta na kimwe yigeze avuga ikintu cyahabaye Erartse aravuga ati no je ndi mu director ndabizi tuzoshiramwo amasanamu y'abandi muri place yiyo irya ndirimbo genda urabe ntarimwo harimwo ijwi gusto yari hajyara none ico ni kintu ciza ku muntu yahora kurihira umuziki studio akaguha déplacement akakudepana kuri hinzu peut-être des fois on sait pas akakudepana peut-être wagiye kwa Oscar gutora imuzu kananirwa kuriha amafaranga yose akakudepana peut-être akudepana muri ratio peut-être akudepana mu bindi bari baronsa abavyeyi aha mu Burundi hari abamama benshi n'abapapa benshi bakunda umuziki bashobora gutora nk'umusani kanaka bakamufasha ata kintu na kimwe kandi bakubwira ati dukeneye kutuvuga mugabo bagashima yuko bavuga ati hariho abamama hariho umupapa nakunda ko ndamuvuga ngira ndamushimire yaramfashije nta musi numwe arigera akora ico kintu cyo gushimana yavuze ko indirimbo ari inspiration mugo yujya mukobwa yagiye kugirira dote yo nene ndagushimira reka ndagushimira katugeze gahana kwezi byo cishe rero umuziki wanyu je sindabona we nurimo oya ndije ndabatuka ndimo bye bakunzi ba Isaac TV yego sha mwakoze cyane kudushira Nelia YouTube yagiye Warose channel YouTube nimbara idandaje oya iri hajya nini wayizori jako utu video twa activity azorabera kuri park kiri kintu kijya kintu nigishobora kubora ni kintu kihari je ngurisha mbaye muhimbiri aje sindi muhimbiri kazi je abagurisha amacheno babara muhimbiri ngo sawa bakunzi turabashimiye cyane Isaac merci beaucoup urakoze nawe Chanel mubandanye muri ko murashigikira ibikorwa by'abarundi kazi bariko barakora bari hikori apana batari hikori kuko aya mativi online fo ko ari hikori kandi ngira ndabateze obeye ntibasi kibazo kiri rega batworohereje natwe byo dusaba zikiri mwinjiza amafaranga muzoza na situation bancaire barabe hajya ku makonto yanyu ya YouTube obeye tukorana neza none rega kubagene obere duko uno musindavyo uno musindavyo kuri Twitter ucuraba inyuma y'imisi ibiri uzocukora ikiganiro ariko rero nta kibazo reka kuriya makore ntituvyanse ariko habeho strategie nziza zituma twinjiza amahera akwiye reka rero ndabatega amahera twinjiza ndashira kuri Twitter no muzi reka amahera yatatwinjiza ariko urabizi ko amahera yatarinjira kuri YouTube wowe arabikoreye kurabizi ntajya amahera yatarinjira nabikoreyo kaje gaceno kawe nta amahera kinjira
jewe sinasiye nigira muri business naje ndabiye kaya gaceno kawe rero baci batangura kuvuga ngo araje mu muziki ngo araje kuri YouTube ibiki navuga ati hapa kudusabira license ya YouTube z'i Burundi turonka amahera menshi nk'abandi bindi bihugu soro indirimbo imwe ukacugura verite obeyeri barondeye si ho license iciva Fuko maguru kamarabe ko ngororotse baye. Merci bien, murakoze cyane kumena Nelly Natien 3 Isaac Classic. Bye bye. Isaac TV. Oh.